Turabonukije turasubiye no kubaha ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance mwe mudukurikira iri nisango ry'amakuru mu Kirundi. Icagera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo aremeza ko ari nkenegwa kubona abarundi batera mu matora ya 2020 nkuko umukuru w'igihugu yabigiza kongera akabikora, akaba amaze gutanga imiliyoni 5 ziwe. Akaba kubwa Gaston Sindimwo akavuga yuko ivyo byoba vyerekana ko abarundi bakunda igihugu cabo. Tumukurikire. Jewe nshigikiye 100% yuko abarundi bose baterera amatora ya mbere narayivuze mu 2015 tuyamamaza, navuze yuko nihaterekanywe ikigega kijejwe gutunganya amatora y'abarundi bonyene bwabo. Ivyo vyotuma dushobora kwigenga gusumba, si mu Burundi gusa, mu Rwanda canke ahandi barabigize, kandi amatora yarabaye. Ejo twese tukubitiye gutanganya n'umutima wo gukunda igihugu. Uwo mutima wo gukunda igihugu nta uzowusokoruza ku nguvu, ni twebwe tujejwe kwigisha abene igihugu akamaro, kandi turazi yuko abene igihugu benshi bifuza ko amatora aba mu bwigenge ntangere atamusunikano. Yumvire kuzeriza ngo uriko tegura amatora agiye kugera bagati ntaco baguha. Nibona ubu rero twese tugiye kuri uwo murindi wo kumvisha abene gihugu akamaro. Ariko rero naho abivuga gutyo, abo bahoze basangiye umugambwe CNDD FDD siko babibona. Uwahoze atwara uwo mugambwe Jeremy Ngendakumana atera kamo abarundi bose cyane cyane abagumya banga ba CNDD FDD ko batogwa muri uwo mutego wa Petero Nkurunziza agomba gutwaza igihugu umukazo. Agahamagara cyane cyane aba CNDD FDD bari komwe mwishamba ko batohirahira ngo bareke asubire kwitoza mu mwaka wa 2020 mu gihe hakiri ingorane mu gihugu. Akanabibutsa ko mu gihe vyogenda gutyo imyaka bamaze bagowe mwishamba yose baba bayimaze bariko bagwanira umugabo umwe rudende Petero Nkurunziza. Kurikira Jeremy Ngendakumana tukaba twamurose ku murongo wa telefone. Akamo twotera abagumya banga n'abarundi bose mbere n'amakungu nuko ivyerekeye amatora abarundi tubimenyereye. Twarabonye amatora 61, 93, 2005, 2010, hamwe amatora by'ukuri aboneka yuko hari abantu bariko barahiganwa mu mahoro mu mutekano, hanyuma abanyagihugu bakitorera uwo babona bizeye gusumba uwundi. Muri iki gihe rero nk'uko mubibona igisoda murazi uko kimeze, igipolisi kiriko gikorera ubutegetsi bw'Ibujumbura gusa, ntigikorera abanyagihugu. Imbonerakure murazi nyene zimeze nyene zitoteza abanyagihugu, ubutegetsi bugatanya inkoho mu banyagihugu, n'abandi banyagihugu ngira ngo bashobora kuba bafite inkoho. Muri ico gihe rero tubaza yuko aho kwirukangira ivy'amatora hariho ibikenewe cyane kubanza kuja mu ngiro imbere yuko tuja mu matora. Harakenewe yuko igisirikare cyosubira kuba hamwe nka kurya bitegekanijwe mu masezerano y'Arusha. Harakenewe yuko igipolisi gisubira kwiyumvamo ko ari igipolisi cy'abanyagihugu cy'igihugu atari igipolisi cy'umuganga uri ku butegetsi. Harakenewe yuko uwo munyagihugu wese afite ikigwanisho atabifitiye uruhusha abanza akagisubiza, hanyuma rero abantu bagashobora kugenda mu banyagihugu bagasigura imigambi yabo, bagasigura aho bashaka gushikana igihugu kugira ngo abanyagihugu ubwabo bashobore kwitorera uwo bumva afite imigambi myiza. Umugambwe CNDD-FDD wocuja mu matora wonyene bagaca batangura kuvuga ngo batinye amatora, ariko ibikenewe kugira ngo amatora akogwe, amatora y'ukuri, amatora abera ku mugaragaro, amatora yo mu mahoro, amatora ajamwo bose atariyo yabaye. Abagumya banga twarongoye twobabwira yuko kuva twebwe tuja mu ishyamba tukamara y'imyaka n'imyaka, bamwe bagapfirayo, abandi bakamugara, abandi bakaza baramenetse amaso, ntitwagwana kugira ngo tugwanire umuntu umwe yitwa Petero Nkurunziza. Nuko mubizi umugambwe CNDD-FDD ni umugambwe uharanira demokarasi. Iyo demokarasi rero niyo tubwirizwa kugira tuti ba bantu bacu
twarajanye guharanira demokarasi, bamwe bagapfirayo, abandi bakameneka amaso, abandi bagacika amaguru, babone yuko by'ukuri icyo bari bagiye guharanira aricyo kiriko kiraba mu gihugu. Twifuza rero yuko botegera bagahata ubwo butegetsi kugira ngo by'ukuri mu Burundi dusubire dushike ku ntambwe ya demokarasi, dukurikije amasezerano y'Arusha, tugakurikiza ibwirizwa shingiro. Twarabonye yuko byadufashije kuja mu mahoro no gushikana demokarasi mu gihugu cyacu. Eka n'amashyirahamwe yigenga nk'ishyirahamwe Parseme rivuga ko ryiyamiriza iyo ntererano zisabwa, na cyane cyane ko muri izo ntererano harimwo akerekana yuko ari ukubikora ku nguvu. Akarerero batanga nuko nk'abakozi ba leta bagiye kuza barakura ku gatererano ku mishahara yabo ku nguvu. Kurikira Faustin Ndikumana. Haraheze imisi leta ifashe ingingo yuko yose abanyagihugu baterere amatora 2020 mw'ishyirahamwe Parseme twagira tugira ico dushikirije, na cyane cyane turavye ivy'amategeko aya nari avuga ko igihugu gishika ku rugero rwo gutunganya amatora gikoresheje uburyo bwaco, ni intambwe nziza cyane, kuko kiba kiriko kirisuganya ku buryo kitazirinze muri ico gisata. Amatora rero mugabo amatora novuga yuko aragana ibintu biri au niveau de dépenses publiques, kuko ubwa mbere hoho ni dépenses régulières, ni kuvuga ni dépenses izwi régulières. Amatora mu gihugu turazi ko ategeza ku myaka itanu itashe amatora zo kwamara ikarama. Ni dépenses izwi rero, si extraordinaire, si dépenses y'icaduka. Nico gituma muri budget itegeza kuja muri budget ordinaire. Ni ikintu ca mbere. Ikindi priorité, kuya priorité nayo nyene nivyo kuko bayita dépenses mu Gifaransa nto byumvikana, ni dépenses de souveraineté. Mu bisanzwe hariho ico bita ama dépenses de souveraineté, no kuvuga amahera leta ikoresha mwafatira gufatira ku bintu by'ubwigenge, kwishira izo nzego kugira ngo tende dépenses de souveraineté. Byumvikana reka itegeza kuba priorité murajya amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Ubugira gatashashaza ari mu bya choix budgetaire, turavye ingene amafaranga akoreshwa, ingene ba contrôle y'ingene akoreshwa igenda, harimo agahaze ku buryo le contrôle de la gestion des finances publiques ntiba kutegeza kuba ku buryo no gusesagura amahera ya leta bidashobora kubura. Turavye n'ingene mu bisata bimwe bigenda, ingene za cour de compte zikora, ico ni ikintu gihambaye cyane muri choix budget n'ingene amafaranga akoreshwa. Ukuvuga ko amafaranga utari kurabona neza yakwe mu budget ordinaire, kandi vyangombwa byo kugira utunganye iyo budget mu kugira contrôle uya contrôle ngene agira inzego zikeza gukontrola ibyo ushira imbere y'ibindi, ivyo igihe bihaze habakiraga donc habari ikintu kidatomoye neza. Hanyuma ikindi au niveau dollar, gusensibiliza, kwiguhimiriza abanyagihugu ko bashobora gutera amatora ni kimwe. Mugabo iyo uvuze ko bigira bicika itegeko haca haduka ibindi bibazo, kuko iyi tegeko ugira urishireho uko ryitwa riregerema cyangwa itegeko ryose baca bategeza kuraba ico ibwirizwa shingiro ribivugako. Faustin Ndikumana akaba amenyesha ko aze mu gihe iryo bohava bashiraho rikaba itegeko ryo gutanga iyo ntererano, akavuga yuko bazohava bitura ubutungane. Amakuru n'ubutura yabandaniza mu gisata cyo gutatura amatati. Bavuga aho mu gisata cyo gutatura amatati ngo ivuka ry'imihari ivuga yuko ishobora kugwanya ubutegetsi ikoresheje ingufu, ngo niyindi ntambwe ibonetse mu gihe hari hatanguye imyerekano y'ukwanka ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Umuhinga mu byo gutatura amatati Jean Claude Nkundwa akamenyesha ko ivyo vyerekana ko abarundi batanguye gushavura, aho batanguye kwiyumvira ingwano naho bari batanguye imyerekano isanzwe. Tumukurikira.
ubwa mbere ku vyonzi nibaza yuko hari bishasha biriko biraba haheze imyaka 2 inkuru z'abagwanyi zivugwa nibaza gishasha nsa nuko ndiko ndabona cyane numva ni n'amajambo asa nuko yerekana yuko basa nabiteguye kugwana guhangana n'ubutegetsi bw'Ibujumbura ivyo rero ku bwanje ndabifata mu konsanzwe mbona yuko dusa nuko abarundi nk'ubwoko dusa n'abariko barananirwa gutorera umuti ibibazo kandi tuguma tugwiza inyifato mbi ubwa mbere harabaye ibibazo guhonyanga amategeko kwa leta n'abayirongoye hanyuma abanyagihugu bafati ingingo nziza cyane yo kwiyamiriza ingingo ifashwe n'abategetsi baciye bahagaze mu mategeko mu buryo bwiza cyane n'amakungu yashimye ariko leta ishikaho yica abantu kwica abantu bituma abasirikare bashaka gutembagaza ubutegetsi aho dutanguye kuvuga ivyo kwica abanyagihugu n'ivyo gutembagaza ubutegetsi twari dutanguye inyifato mbi yo gutatura amatati ubu rero utwigoro twabaye twinshi amakungu arinjiramwo ubu rero tuvuga ivyo kugwana gusenyura ubutegetsi canke guhangana n'ubutegetsi aje mu byo kugwana navuga yuko ni yindi ntambwe dushitse ko inyifato mbi yo gutatura amatati si vyiza ntibiduhiteka nka twese baba imigwi yose no kuvuga ngo abarundi nk'igihugu abarundi nka peuple mu mahanga turiko tugwiza inyifato mbi yo gutatura amatati kandi hariho uburyo bwiza bw'uko abarundi baheza ibibazo vyabo mu nzira nziza kubwiwe kandi avuga ko bitari bigoye kugira ngo bashobore gusubiza hasi abavuga ivy'intambara abakuru b'ibihugu b'akarere kabafadikanije n'ibiro vy'abahuza bari bakwiye kuja hamwe bagategeka imigwi yose ishamiranye kuja hamwe bakagira ico bumvikanye n'ubunyene Jean Claude Nkundu harakwiye yuko abo bashaka guhindura leta kubera yananiranye n'ibikorwa bibiri kirakora nibaza yuko bagifise uburyo n'umwanya wo gukorana n'abandi bantu bariko baragerageza gutora inyishu bidaciye mu ngimba bariho akarere ka East Africa sinzi yuko hari cyo baravugana kugira ngo bashobore kuvuga yuko hari cyo babankiye kuko mu bivugwa bavuga inyifato ya leta yanka kumviriza abantu ikanka n'utwigoro tw'amakungu mugabo ntiturumva yuko bobo imbere yuko bafata iyo ngingo hari cyo baravugana nabo bariko barafasha mu Burundi nk'urongoye ibiganiro vya East Africa Union Africaine na Nations Unies bababwire bati ico dushaka gukorana ni iki hanyuma iki kitabaye natwe turakora gutyo muri ico gihe nibaza yuko naho nyene bitaba ari vyiza kuko hateza guseseka amaraso nta wavyipfuza nibaza yuko baba kwijije ibisabwa kugira ngo inzira ya nyuma ariko tutishimira ishobora gufatwa hano turangirije amakuru twari kubashikiriza turabashime mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira tuzaba dusubira ku isango rizokurikira